kuko nko kubaka urushengero rwa etaje ata mirima n'itanu y'imandarine mufise cyangwa ata mirima y'imizabibu mufise birateye isoni. Bijya ntibiha abazungu nta n'ibyo bokora, bijya bikora umwirabure. Hakugwiza amashengero mu gihugu no gwiza amahinguriro. Cewe wozumbarira ati ndagusabye nshinge ihinguriro canke nshinge ishengero rizoba rifise mu mugambi waryo uhingura ibi n'ibi n'ishengero ukagira ugatanga akazi abasengeri wawe basi kugira uronka abanywanyi ugashinga ihinguriro. None ishengero zifise ihinguriro n'izahe? Ajya amahera batangaza ko atahinguriro na nimwe bokubaka, mugabo aca agenda kubaka etaje yiwe agashinga amashopu mu bindi bihugu. Uzosanga abavuga butumwa bafise amashopu mu bindi bihugu, mugabo ry'abarimu umwarimu pasiteri mutoyi ntibamwemerera kwaja hanze. Ico gihe nje nemerera abantu gushinga amashengero. Hari abantu mu ishengero kandi wotegerezwa guhereza ubwigenge, ahubwo niwe wona bakorera usumba abandi. Apana kuza kuvuga ngo nje gukorera Imana. Vuga uti ngomba tugire dushinga ishengero aho tuzohora twigishiriza kudakora ibyaha, kudakora nabi, hama duce tugira ihinguriro duhingura ibi tubihingure. Ivyo guhingura mu gihugu ni vyinshi. Aho rero jewe no gufana ata uri shengero utagira ihinguriro n'umunsi warimwe mu myaka 5 canke 10 no gusinyisha kontra ati amahera yose nduzoza turanduza inyuma y'imyaka iyi turizeye ko tuzoza dufise ihinguriro. Tutarifise tukugara. Erega gishengero nishira hamwe mu rindi hagira umuntu agukanga bagomba boyugara kandi bikaguma bimeze neza. Muri make twihweje ukuntu habaho kunyinyana hagati y'abaporoti n'abantu banywa inzoga. Mbe burya nta kuntu hobaho no kunyinyana bakoresha ivyo batandukanye, ko dufate bamwe banywa inzoga abandi ntazo bana bagakoresha kunyenyanisha ivyo bibatandukanye. No kuvuga harya amashengero yaba yakunda abayoboke bayo abanywanyi, genda bita abanywanyi kuko abakirisu ntibakora bityo. Umukirisu nta nziga agira, umukirisu nta sharagira, umukirisu arihangana agira neza. Mugabo abanyamadini n'abayoboke babo abanywanyi babo ntibashobora kwihanganira umuntu n'umunsi n'umwe. No kuvuga harya ico ndabahanura nk'abarya amashengero afise avuga ko batanywa inzoga, bategerezwa kuba bafise imirima bateramwo amabungo, imicungwe, amamandarine, bagaca bavuga bati twebwe reka dukoreshe ya macakubiri yacu. Umuntu tuzoha akazi akora mu ihinguriro iwacu n'umuntu azobasenga iwacu. Ugasosanga ishengero rishasha rifise nk'amahinguriro 4 akora imitobe icabuka hanze, ukazosanga bafise amahinguriro yakora amafanta n'imivinyu mivinyu itaboreza, aho bose bakayikora. Mugabo bakavuga bati twebwe mu kuguhereza akazi duhereza biwacu. No kuvuga rero no mwishengero bati twebwe twaragize projet turarima umurima w'amamandarine, w'indimu, intuzeye bijya vyamwa vyose ubona bivamwo ijya mitobe. Ati mugabo tuzotanga akazi kuwinyuma ari uko abiwacu bahejeje kuronka. None ubu baragiye kweri barafunafuna baragira ibintu vy'amashuri. Ayo mashuri yo kwigisha ibiharuro gusa, wigisha igifaransa, none bikizoca hehe? Erega ni bimwe abazungu baduhenda. None mumaze kuba mu gihugu c'imiliyoni 13 14, mumaze kuba mukwira miliyoni 2 mwizi gifaransa mwizi biharuro, mutazi no gukora kirya kintuzeye ijya pomo yo kuvomerwa ibona mu gihugu cyose, ugasanga igugwa hanze. Nta shengero ryavuze riti reka natwe turandere ukuntu dukora amapomo tuvomera indimo nituruko tuyakura hanze. Mugabo kaba wewe uguma wigisha bimwe abazungu badushiramwo, uzosanga ngo ndi muri lisansi mu gifaransa. Umaze kuba ufise lisansi muri 5,000 mu gihugu nkungaha mu Burundi, ayo mashuri muzoyakura he mwigisha igifaransa gusa? Muri ba lisansi 5,000 mwizi biharuro.
ayo mashuri muzoyakura he? Ntibishoboka. Umuriyoni wabize fiziki. Ukuvuga rero bategeza gushinga bakabona bati amase ya kera ntagiho mu rutaro, uzona araba abantu batunze igihugu sabize kaminuza cane, nabo bantu no kwita abo homme de terrain, aba AD bashobora kuja ku tekiniki ibintu, apana bamwe bose ugombye kwiga ngo muba abashefu byo kunda gute. Ni nka kurya ko mu gisoda. None mwese mubaye abagenerale gusa ninde yogwana? Mugombye kwiga ry'amashuri y'abashefu ninde agwana mugane uri hari? Hategetswa kuba abahinga bakazi. Bategetswa rero no ku mashengero bakashinga amashuri bakavuga ati ingaha twebwe twigisha, ukiga uhejeje imanite ugaca baca bakakwigisha ukuntu bakora umutobe wo mu ndimu, bakora umutobe wo mu micungwe, data wanje bakinywera, bakiga ukuntu bakora icayi bakavuga bati ishengero imwe ugasangira afise umurima w'icayi. None urigera bavuga ko banywa icayi? Ico cayi uzorinda kwamutuma ko hanze ugenda kugikura mu mugamba kiriko kirarima intara imwe nayo nyine bakayirima ari bamwe binywera. Nibabishinge ku mashengero yabo hama babone kwemererwa, werekana ati mfise itongo amahegitare 5 ndiko ndarimamwo icayi, ndiko ndarimamwo imandarine. Nyakubahwa wewe ujejwe kwemerera ishengero, mfasha unyemerera ishengero, abakozi baho bazoko abakirisu baho canke abanywanyi banje bazoze gukora mu mirima makazi abayoboke banje. Birumvikana. Hama ngaruke ku banywa inzoga rero, siko wabajije? Ego, abanywa inzoga nabo birababaje cyane cyane nko muri Katolika. Kuba woba ubona urya mu binyu banywa mu rushengero bavuga kuva hanze n'imyaka ishengero imaze ngaha mu gihugu, mbeya barabuze kuvuga ati nimuduhe imbuto ibirya biti biva mu urya mu binyu tubishinge ngaha. Hoho igikwirikira maze iminsi numva abantu bafyura amaso, noneho ngo umwambiro ngo wabuze atakukwesha. Aha urya mwambiro wozana imbuto zawo akawutera aha mu gihugu. Aha n'imiburiburi barabonye yuko ku isi y'u Burundi atahano na hamwe womera, kubera ko babazungu batubwiye bati mwebwe hasi wanyu nuwa kano gacupa uce wihwerera. Abantu banywa inzoga nagomba kubahanura neza, duhereye kuri shengero nyene rikuru ryabo nyene Katolika na Anglikana, nibasabe irya mivinyu birya biti baze babipime vyanke babipime. Rero nibagira umugambi, nimba wumva izo nzoga tuzinwa canke bazinwa, barondere ukuntu nabo bamara imirima yabo bavuge bati twebwe natwe mu mirima yacu tuzohereza akazi ababimenyereye. Karatsinda niwoza gukanya urwagwa atagunywa, hamumenye uti ko mfise imirima iyi, ko mfise paruwase ingana uko, reka ntere imizabibu, ntere ibiti bivamwo imivinyu, nteremwo ibiti bivamwo umwambiro, nteremwo ndime ibitoki vyinshi, ndeke gutera imikaratusi kugira ubona abazungu ko bahenze nk'ishengero rya Katolika. Uzokwama usanga ahantu hose ryagereye batera imikaratusi, hoho no gutera ivyamwa birya abana babo imikaratusi. Uwo mukaratusi naho hoba umukirisu umwe, umunywanyi umwe muri bo avuze ati je kweri ndakehaniwe nyakubahwa pati, ehemi biti nze kubaka inzu, wobiguha? Nivyo ukunda? None sindi ngaha baraza kuvuga ko nakoze ku nyungu z'abandi, muga ndabizi yuko amakuru yigeze gushikira umwarimu wenyene yigeze kucikora ko igiti co mwiparuwase, umupati yaciye amwirukana. Yari igiti kimwe, yaranasabye n'ikigongo, abakiriso yamusabira ikigongo bati bagabo ni mumuhe ikigongwe
bino biti yarabicungeye imyaka myinshi ati ibiti vya paruwasi ntibikorwako, yaciye ataha yarayikoreye umwanya utari muto. Ico rero nico novuga guhiganishwa hagati y'abakunda inzoga n'abatazikunda, bizoba rero biriko birateza imbere imico y'umwumwe, kanatsinda iryo shengero ritanga akazi, bakavuga bati twebwe hazoza gukora akazi aba. Biranashika mugani uri hano ati kugira twemere ko wize urihagarara ko bakagutumako. Ushobora kuba wewe warize gukora umutobe ku rwego rwa nyuma uryoshe, mushobora guca muvuga muti inyuma yuko twe muri katolika cyangwa muri anglikani tunywa inzoga, ati kuko inzoga n'umutobe bambira, ati dusanzwe tuzi gukora n'umutobe wo ku rwego rwo hejuru. Babandi umukatolika uzi gukora n'umutobe ukaba uzi kuwukora gusumba abapentekote canke abayezebo, bazogutuma ko bati nuze udukanyira umutobe muga ntuwambire uca ugenda. Hari bigi wama wumva ngo umuhinga ngo umudokiteri ngo yaje ngo ava hanze ngo avura ivy'amaso ngo avura ivy'amafyigo, igihugu kirabutuma ko akihagararako, bamurihira indege, ibintu byose bizokora akaza babirisha. Urya abayiyemera vy'ukuri aba yarize. Igihe cose uzovuga ko wize ukaba wize ibyo bize abandi bantu, ukaba ushoboye ibyo abandi bashoboye, aho uri muri babandi navuga nti usa n'umuntu aba yize amashuri 12-13 y'iki gihe. Wewe vuga uti ndazi gusoma izina ry'iwanje riri, ibindi navyo ureke ntuze kubwira abantu ngo wize iki. Wize kaminuza ukaba uri mu bihumbi 10 vyize igifaransa, none uzo kwihagararako ntibizokunda. Fata rero umenye uti ko nize gukora umutobe gusumba abandi, reka bazogera igihe na jewe bantumeko nze kuwukanyira abayezebo. Canke nimba uri umwezebo canke muri pantekote uzi gukanya umutobe, hamwe boramuka bawambiye uca uvamwo umuvinyu uryoshe cane, ihagarareko katolika canke anglikane bazogutuma kati ingo utuvangire utukanyire umutobe, twe dusigare turawambira wagiye, canke utwambirire wewe ureke kuwunywa, icaha wumva kireke kukujako. Aho rero uzoba uvuga uti nariyemeye, hazoba harimwo guhiganwa kw'ababakiriye bamwe uruhande rumwe wabanywa inzoga n'abatanywa inzoga. Mu gihe cose ishengero rizoba rigomba kuguma ryakisha amafaranga, abayoboke bazogenda, kuko byamahera nyene ishengero ryogeza aho rivuga riti inyuma yuko tuguhemba 500, bakaca bagira kurya kwa za mituwere, kwa za sirase canke kwitegekaniza kazoza. Wana ko igihugu kigira kirakurako make make, hajya boronka amafaranga asumba yarya batora tubanje kugenda kuvunjika ingorongoro. Bovuga bati twaguhaye akazi ku rushengero kugira tubandanye dukora neza, tuzoza turakurako amahera makeye ku mushahara wawe, ugasanga baguhembye 4 muga wahembwa 5. Ivyo igikuru nuko uba ufise ico ukora. Muga amashengero agomba kurya nko kunyarutsa kunotora, nka kwa kundi turi ku rugendo umengo twaye turahwera, ndiko turahwera. Bijya ni vy'abazungu, umuhero w'isi uzogera, kandi ngo na mwana ntavyazi kiretse data wenyene ni wabizi. Urero umuntu akwigisha mu rusengero ntaza gucange ngo turi mu minsi ya nyuma gute, wewe urayizi na Yesu Kristo ntayazi, Bibiliya irabivuga. Umva turi mu minsi ya nyuma gute? Ahubwo reka dukorane inguvu nyinshi n'ishaka, bibaye bizoba pa nk'akanya nk'ako guhumbya ngo duce tugende kuko nta numwe azogira icyahomba. Tureke gusamaza abantu ngo bareke gukora ngo bishinge ibi na biri, tugume dukora dusenga dukora. Ico nico nobwira umuntu arongoye ishengero, uko yokorera abayoboke, abahimirize, abaheretse umuti cyane, abagirira amahinguriro imirima myinshi, apana kugenda kubaka ama etage, kuko nko kubaka urushengero rwa etage atamirima n'itanu y'imandarine mufise cyangwa atamirima y'imizabibu mufise, birateye isoni. Bijya ntibiha abazungu nta n'ivyo bokora, bijya bikora umwirabure.